tudatevye tuzingura amabira yacu usura mu vyagizwe igice n'icindwi turasoma imirongo ibiri ya mbere. Uhoraho Imana yanyu niyamara kubashikana mu gihugu mugiye kwegukira, agasohora amahanga menshi ngo ababise, Abaheti n'Abagirugashi n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferizi n'Abahiwi n'Abayebusi, amahanga ndwi abarusha ubwinshi n'inkomezi. Kandi Uhoraho Imana yanyu niyamara kubagabura mu maboko yanyu mukabatsinda, muze mubarandure, ntimuze mugire isezerano musezerana nabo canke ngo mubagirire akagongwe. Amen. Amen. Uyu munsi turagiye kubana tuvuga ibijanye no kwegukira ivyacu, niko kwezi turimo, aho uyu munsi ngiye kubasangiza amateka y'umugabo adasanzwe. Nifuza ko umuntu wese ari muri kino kibanza yomenya ibijanye n'ivy'uyu mugabo tugiye kuvuga, ivyamuranze, uburyo Imana yakoranye nawe, kuko nico dukeneye mu gihe nk'iki kugira ngo dushobore kubaho ubuzima Imana idushakamwo, ubuzima Imana iduhamagarira. Ubushize mperuka kubabwira ibijanye na Caleb, ingene Imana ivuga ko afise umutima utandukanye n'uwabandi. Twarabonye umuntu afise umutima utandukanye n'uwabandi, ingene uwo muntu aba ameze. Uyu munsi ngiye kubabwira umundi muntu adasanzwe, ari nawe yaramukuriye, ariko basa nk'uko bari mu runganwe rumwe, uretse ko we yamuruta gatoya. N'umugabo yitwa Yosuwa. Yosuwa uwitwa umugabisha w'ingabo. Yosuwa uwo karatahoze yitwa Yosuwa, ariko yitwa Hoseya, ariko agahabwa izina rya Yosuwa. Ivyo ndaza kuronka akanya ko kubivuga. Ndavuga ibijanye n'igikorwa yakoze n'ibijanye n'uburongozi bwiwiwe, aho tubona ukungene Yosuwa ariwe ajabukana Abisirayeli abashikana mu gihugu c'amasezerano, ariko atari we yatanguje ubwo rugendo. Wari yatanguje ubwo rugendo rwo kubakura muri Egiputa akabashikana mu gihugu Imana abasezeraniye yari Mose. Ariko Mose hagati mu nzira hari vyagoranye, mugabo bitewe kandi nuko hari umutima Mose atarafise. Mose n'umurongozi mwiza, n'umugabo birivuga ngo ubwitonzi bwiwe nta wundi muntu hano muri nosi yari dosire nka Mose. Ariko Mose nawe turabona ibintu mu burongozi bwiwiwe atarafise. Hari ivyo sinzi kumureka atari ukubitahura canke ari Imana igomba kubitwigishirizako kugira ngo tumenye ukungene muri bino bihe canke mu buzima bwacu twitwara. Ariko ugiye kuraba ubuzima bwa Mose bwabayeho ari ubuzima bwuzuye cane ubugwaneza, ubuzima bwuzuye gutorera, ubuzima bwuzuye novuga ibintu byose akavyigumizako. Ariko haje uhundi burongozi yitwa Yosuwa. Yosuwa nta shwa yahaye Abisirayeli. Nico gituma murasa gusanga mu gihe cya Yosuwa nta kwidodomba kwa habaye, ariko mu gihe cya Mose kwidodomba kwari kwinshi, kuko Mose yari umuntu w'umugwaneza, yari umupapa, yari umuvyeyi, yari gentil. Ariko ibijanye n'ivy'Imana ariko arabahamagarira na majambo tuje gusoma si bijanye n'ivyo kuba gentil, mumbabarire, si bijanye n'ivyo gushaka ko abantu babitahura canke bavyumva, ni bijanye n'ivyo kugira umutima w'intambara. Uyu mugabo Yosuwa ngiye kubabwira nuwo bita the man of war, umuntu w'intambara. Muri bino bihe turimo udashobora kuba umuntu w'intambara ntaco uzokwigera ugira mu buzima bw'iwawe. Mumbabarire, hari ubutumwa bwinshi mwagiye mwumva, ariko buno buzima ukungene bumeze ntibuzokwigira n'umunsi numwe bukugira ikigongwe, kubera yuko uvuka mu benengwe canke uvuka mu basafu canke mu bahondogo, kumure petete kiwanyu havuyeyo abatware. Ubuzima ntibuzokorohereza kubera background yiwawe, ahubwo ni wewe wo kuforsa kugira ngo buguhe ivy'Imana yabutegese ko butegerezwa kuguha. Numva amene yanyu muri kiro kibanza, niwo mutima ngiye gusuka muri kiro kibanza. Mu vyume ubuzima ntibuzokwigira bukumvira ikigongwe, ati kubera ko tubonye ingene ubabaye akira rero ivyo ufungura, kubera ko tubona ukungene umaze igihe kinini udakora akira akazi. Hari ikintu nkwe yarameje kunkominika mu gatondo, mugabo ngerageza kugira resistance ko nuvume ngo siniko ndavyumva. Yarekerambira ko mwijuru hari ibintu bitakiriyo. Mwijuru ibijana na success ntirondera mwijuru, iri ngaha. Numvise nkwe mu Imana arikarambira ngo ico umwana umuntu akeneye cyose ntikikiri mwijuru, kiri ngaha mwisi.
gifiswe n'abantu, kiri ahantu. Hari abantu bazi ukungene babikura aho hantu, n'abandi batazi ukungene bakwiye kwitwara muri ivyo bihe. Ariko uyu munsi nico tugiye gukora, tugiye kubugurura amaso kugira ngo umenye ivyawe aho biri. Ivy'Abisirayeli vyari Kanani, batubwiye aho Kanani ko hariyo amahanga ndwi, kandi ayo mahanga ndwi ubwa mbere na mbere yarakomeye kubaruta. Icya kabiri yabarusha ubwinshi, ariko Imana babwira ngo naho ari benshi babaruta kandi n'ari amahanga akomeye kuruta mwebwe, nimugende mubatere, nimugende mubagwanye. Imana iri mu ruhande rwanyu, muzobatsinda, muzobanesha, hama mwegukire ivyabo. Uyu munsi yakubwira umuntu ari muri kino kibanza yuko umugisha wawe nturi ku Mana, umugisha wawe hari undi muntu awufise. Icubahiro Imana gusezaniye mumbabariye ntikikiri mu ijuru, si Imana igifise, Imana yagitanze. Ariko hari uwundi muntu uyu munsi agifise. Ashobora kuba ari umuhiwi, ashobora kuba ari umuyebusi, ashobora kuba ari umuheti, ashobora kuba ari umunyekana, sinzi ubifise. Ariko uyu munsi ushaka kubabwira nuko tubwizwa kwinjira mu nzu y'umunyenkomezi, ntaco bitwaye ko afise ibigwanishwa bikomeye, tubwizwa kumunesha hama dutora ivyacu. Dusubiremwo ajya amajambo duhejeje gusoma, gusubira mu Vyagezwe igice c'indwi. Mufise igeni Imana ibabwire, when the Lord your God brings you into the land which you got to possess. Iki ndagikunda, bavuze yuko ahantu n'ahantu bari baragiye kandi bagenewe kuhaposeda. Bisiga ngo muyandi majambo twaraza hano muri ino si kugira ngo tuyiposede. Ibiri mu isi n'ibiyuzuye si ivy'abana b'umugwanizi, si ivy'abanyavyaha, si ivy'abapagani, vyagenewe abana b'Imana. Nico gituma uyu munsi tuze kugira ngo turanverse, kuko Yosuwa ni ivyizigiro vy'umuntu wese. Ashobora kuba afise amatanguriro matoya. Yosuwa ni ivyizigiro vy'umuntu wese. Ashobora kuba ari umuntu atagira abi wabakomeye bumuvugira, mugabo nyene ubwa bazi kwivugira. Hari abantu baronka bavugira, hari n'abandi bantu bivugira. Yosuwa ntibamuvugiye, ariko Yosuwa yarivugiye. Naratangaye, Yosuwa niwe wenyene wize ubuzima bwa Yosuwa yamaze imyaka 40 ari ku birenge vya Mose, yiga uburongozi ku birenge vya Mose. Gusa icyo yari afise Mose atarafise, we yari umugwanyi, we yari umuntu w'intambara. Ntuze kumubwira ibindi bintu, we yumva langaje y'intambara. Icyo mu munsi ishengero gatahura langaje y'intambara. Nako ndabwire ko aragasuzuguro kari ku ishengero umunsi katosura kuvuga ku ishengero. Mugabo ishengero twarabaye passive, twarabaye abantu barindiriye ko Imana iduhera mu itiro mu mbabari. Imana yishoboye kugenda igakuraho bajya abantu, kabwa ati nimugende nabakuyeyo. Ariko ugiye kuraba Imana abwiye ati nimugende muhaposede, nimugende mubatere, nimugende mubakureyo. Mutabakuye si kibazo ciwanje, ni kibazo ciwanje. Jewe nabahaye ubwo buntu buko muhaposede ndi kumwe namwe, ariko nimwe kubikora. Hari ikintu muze kuvuga muri kino gihe, ntabazoza kubikora mu gishingo cacu, ntawe uzoza kubikora mu kibanza cacu. Nutasenga ntawe udazosenga mu gishingo ciwawe, nutavuga ubutumwa ntawe udazovuga mu gishingo ciwawe, nutazana iryo mpinduka wamuri kurarondera. Nkuko Martin Luther King yabivuze ngo be the change, wowe nyine tsiki yo mpinduka ushaka, ntawe udazobikora mu gishingo ciwawe. Igituma benshi batabikora nukora ko hari umutima babuze. Ariko uyu munsi tugiye gusaba Imana iduhe iri jambo Yosuwa yitwa Hosea. Mugakwereka Mose amuhindurira izina kamita Yosuwa. Yosuwa si yari izina ryiwiwe. Yosuwa yari hawe bitewe n'ukungene yari ameze, bitewe n'umutima yari afise, bitewe n'ukungene abona ibintu. Mose amwitegeze avuga ati uyu muntu si Hosea, uyu muntu n'umugwanyi. Yosuwa ni jambo risigura umutabazi. Yosuwa ni jambo risigura umucunguzi. Yosuwa ni jambo risigura deliverer, wawundagene gatabara abantu akabakura mu ngoyi kabazana mu buzima Imana bashakamo. Nicyo zina yamuhaye. Abitewe n'iki? Abonye kungene abona ibintu, abonye kungene yizera Imana, abonye kungene atakintu na kimwe cyo mutera gusubira inyuma ngo nikora ko gikomeye cyangwa gihambaye cyangwa gifite tayi nini.
Yosuwa nta kintu na kimwe yigera n'umunsi n'umwe asubira inyuma abonye imbere yiwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi nivyo mwari muzi ko ugiye kuraba ubuzima bwa Yosuwa busa n'ubuzima bwa Yesu. Kandi ayo mazina yose afite isiguro imwe. Yesu ni ijambo risigura umucunguzi, ni ijambo risigura savior, umukiza. Na Yosuwa ni iryo jambo nyene. Bisongo muri kino gihe abo imiryango yacu ikeneye si ba Mose. Abo imiryango yacu ikeneye ni ba Yosuwa. Abo igihugu cy'u Burundi gikeneye si ba Mose. Abo igihugu cy'u Burundi gikeneye ni ba Yosuwa. N'abantu bafise muri bo umutima wo kugwanira ivyabo. Haravuze ngo ico gihugu mwagiyemo kugira ngo mucegukire, and he has cast out many nations before you. Aya sinavuga ni menshi n'amahanga ashika kuri ndwi. 7 nations. Ikintu cyashaka amahanga ndwi, 7 nations. Aya mahanga ndwi akorespondana n'imisozi indwi y'ukuganza. Aya mahanga indwi akorespondana n'imisozi indwi ari uyu munsi abantu bose bahagaze ko. Umusozi wa politiki, umusozi w'ishengero, umusozi wa education, umusozi w'imiryango, umusozi w'ivy'ubutunzi, umusozi w'ibijanye na entertainment, umusozi w'ibijanye na media, zose binga. Aravuze ngo ayo manga 7 nations greater and mightier than you. Kwari kimana babwiye ati ayo mahanga ndwi arakomeye kubaruta. Kwari kimana babwiye ngo aya mahanga ndwi abarusha ubwinshi. Mbega kwari kugira ngo Imana ibatera ubwoba. Kwari kugira ngo Imana ibabwire yuko nivyo borana bagira vyose ataraki bazoshikako. No. Imana ikeneye tubirize ivyo mugiyemwe biri serieux. Ntibikeneye umuntu w'umunyantege nke. Gwiza inkomezi. Mutabere maso ubuzima bwanyu. Mutimenyereje. Murashobora gutsindwa. Nivyo intambara mu ntambara muvyumvirize neza. Utitwaye neza ugasamara ukifata uko bidakwiriye urapfa. Imana ishimo cyane. Nivyo Imana ikerabwe ntibabwiye kugira ngo batera ubwoba. Ariko Imana yababwiye kugira ngo bamenye ico bagiye guhangana naco. Nako ndabwire ko bere data ivyo turimo muri buno bugingo si ibintu vy'abana. Ibi bihugu aya mahanga ndwi bariko baravuga n'ikigo cy'amasezerano bariko baravuga gikorespondana na te promise yawe, destiny yawe, si bijanye n'ivy'abana bavyegukira. Twamatuko turavuga yuko turi abantu b'ama destiny, tugiye kwinjira ama destiny yacu. Kuyinjiramo ni kimwe, mugabo yinjiramo gute? Kuva kufisa amasezerano birivuga ngo barapfuye bafana amasezerano. Tuzobubaye wa mbere ufise amasezerano. Mose arafise amasezerano ugira Imana yagurikije Mose kugira ngo azobasikane mu bugaragwa gusa. No. Mose yarazikaze oshika mugabo ntiyashize kubera iki? Ibigumba vyinshi. Kumva umenga urakeneye gutahurwa n'abantu ikimwame mukizi. Not everyone will be happy for you. Si bose bazokunezererwa. Si bose bazogukomera amashi. Ejo Blaise yabivuze neza karatwigisha. Umviriza, umuntu wese yarabikiwe igihe cy'icubahiro cyo gukomerwa amashi, kandi umuntu wese yarabikiwe igihe cyo maramara. Utaramaramara nta uraja uzomaramara. Ndagupromesije vraiment. Ntuzova muri buno bugingo utaramaramara. Waramaramaye wowe urumvura amazi kumukambwe, nta kibazo ntaco bikubwiye. Ariko muri buno bugingo hari numwe batarakomera amashi. Ninde ngaha batarakomera amashi mu buzima kuva abaho batarigire bakomera amashi kuba ikintu ciza yakoze turabe. Hari numwe arahari ubunyene cyo tumugira ayo mahirwe tumukomera ayo mashi azo bavuye muri list. Arahari nta numwe uko biri kose uramaskwira ahantu umuntu akavuga ati wow ibintu wakoze ni vyiza. Bwari undi musa akubwira ati sa bega wavuye he wewe uri wo kwande hata una soni wumva. Twese n'abavye bacu barabitubwiye. Imana ishimo cyane. Ariko nubwo bimeze gutyo turafise amahanga nditubwirizwa kuderoja. Turafise amahanga nditubwiza gukuraho. Turafise amahanga tubwiza gukubita hasi tukegukira ivyacu. Iki kintu naragereje kuciyumvira nure. Ariko man ukabahamagara hamukabahamagara ahantu hasanzwe hari abandi bantu bahokivye. Imana irambwira kino kintu bijanye n'ivy'ubwami bw'Imana. Ibijanye n'ivy'ubuhizi. Utabaye umuhizi mu bwami bw'Imana ubu inyuma urakurikira. Mugani mushaka kuba urongora abandi baca ubiza kugira iki kuba umugwanyi ukegukira ivyi wawe. Numva ameni yanyu muri cyo kibanza.
ku murongo wa kabiri bavuga ngo kandi uhoraho Imana yanyu niyamara kubagabura mu maboko yanyu mukabatsinda muze mubarandure. Imana niyamara kubagabura mu maboko yanyu mukabatsinda. Umva, Imana irabagabura ariko ni wowe batsinda. Ikintu mashumva, Imana mwani majambo kubagabura mu maboko yiwabo nuko Imana ivuga ati umviriza ndabaguhaye. Nuko Imana igushirikira, niko Imana ikwemera kubikora. Ariko ibijyanye no kubatsinda si Imana iza kubatsinda, ni wowe ubwiza kubatsinda. Nimba Imana yaje mu ruhande rw'iwawe siza kugwana. Oh Mana, waravuze ngo intambara si yanje Mana, ariko intambara ni ya mubabare. Izo ni imvugo z'abana. Intambara si Imana, intambara ni iwawe. Ugahaga Imana kwe kitavuze ngo ninamara kubagabura amaboko yanyu hama nkongera nkabatsinda. No, yavuze ngo ubiriza, I will deliver them over to you and you shall conquer them. Ni wowe kubakonkerisha. Imana igusigikiye mu yandi majambo ni wowe kugwana hamukagiri kukabikora. No, nimba Imana yavuze ngo duposede ivyacu hasigaye iki nuko tubiposeda. Numva ameni ya mbiko kibanza. Ndetse kwabwira ibintu byafashije Yosuwa bishika kuri 4 gushobora kubaho ubuzima bw'intsinzi. Ibintu bishika kuri 4 nivyo nza gusangira namwe uyu munsi. Amen. Tugende muri Yosuwa nyene. Yosuwa igice ni 10. Bon, imbere ko tuja muri igice 10 reka duhere kuri mu gice cya 3. Uhere ku murongo wa mbere turaza ndazinda guhagarika. Yosuwa igice cya 3 tera ku murongo wa mbere haravuga ngo buke Yosuwa arazinduka avana Ishitimu n'Abisirayeli bose bashika kuri Yorodani barara batajabutse. Hashize iminsi 3 abagaba abantu banyuranganya aho bashagaje babarira abantu bati nimwabona isanduku y'isezerano ry'Uhoraho Imana yanyu ireruwe n'abaherezi ari bo Barewi muze muce muhaguruka muve aho muri muyikurikire kugira ngo mumenye inzira mukwiye kujana kuko mutigeze guca muri inzira. Mugabo hagati yanyu nayo hazasigare ikire cy'intambuko 1000 ntimuze muyegere. Maze Yosuwa abarira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uhoraho azokora ibitangaza muri mwebwe. Yosuwa abwira abantu ni mwiyeze kuko ejo Uhoraho azokora ibikorwa bikomeye hagati muri mwebwe. Yosuwa n'umuntu yarazi igikorwa cy'ukwezwa. Yosuwa mu bintu bya mbere yamigisha yitwarika n'ubuzima bwejejwe kuko nubwo tuko turavuga guposeda ivyacu kwegukira ivyacu ibintu tuva kuvyegukira uko ariko kose ngo nuko Imana bivuze hari umutima wo kwezwa ubwiza kuranga ubuzima bwacu. Ni bande Imana yemera ko baposeda amaposesio yabo? Ni abantu batunze umutima utunganye, nabo bantu biyeze, n'abantu bativanga, n'abantu umugwanizi nkuko Yesu avuga ngo umwami w'iyisi nta kibanza afise muri jewe, n'abantu batigeze bugura ibihengere mu buzima bwabo, n'abantu batagira ubwoba, n'abantu badafise utuntu tw'amatiku n'amanyanga, n'abantu batariko barabaho ubuzima bubiri, umwanya umwe n'abana b'Imana uwundi mwanya n'abana ba Satani, n'abantu batavanga ibintu. Yosuwa abwira abantu ati nimwiyeze, purify yourselves, nimwitunganye kuko ejo Uhoraho azokora ibikorwa bikomeye hagati muri mwebwe. Uyu munsi niba tukane kwegukira amaposesio yacu ng'intambuko ya mbere tubiza kubaho ubuzima bwejejwe, wezwe uburyo bwose bwo kwezwa, utungana uburyo bwose bwo gutungana. Ibikugoye namutwe nabwire abantu ntukaze mu ntambara hariho detaye nimwe wa neglige wibaza yuko umwasi wawe atoshobora ku exploit. Kuko ingene mu ntambara bimeze, Satani cyane uwo muri ko muragwana arondera faiblesse, arondera ahantu aca. Nejo bundi abakinyo bakina aragena kiga equipe bazokina mbega faiblesse yabo iri hehe? Ati muri no minsi defense yabo ntigikomeye basaba ngene basatira. Nimba bamaze kubona ko fire yabo iri mu bataka barondera ukungene aho baca. Ishikituma bijambo ry'Imana tubwira ngo Satani ntaronke ivyo aturega, ntaronke ivyo aca, ntaronke ivyo ahagarara kuko ike detail ishobora kuba uri kuranegije mu buzima bw'iwawe umwasi ashobora ku exploit kandi ikavamwo intsinzi ikomeye yiwe ahari wewe wari kuronka intsinzi.
nicyo gituma hano babwira ngo nimwiyeze. Angoma ndababwira ikintu kimwe, nta kimana ndashobora kubabarira, kandi Imana yacu ntigira inzigo. Mbari umuntu ati Imana yacu nta nzigo igira. Icyo waba warakoze cyose cyangwa ukora cyose irashobora kukibabarira kandi ikaguha intango nshasha. Hari abantu Satani yamarika arumvisha amajambo, urabona ko bijyanye n'Imana yovyibagira. Hoya, mbabwira ikintu kimwe, Imana yacu nta nzigo igira, irababarira kandi ibabariye iravyibagira. Tunganya ubuzima bw'iwawe imbere kuja guposeda amaposisi yawe, wiyese utungane. Niko avuze ngo ejo uhora hazokora ibikorwa bikomeye hagati muri mwebwe. Ku murongo wa 6. Ku murongo wa 6 baravuga ngo Yosuwa araheza abarira abaherezi ati nimurerure isanduku y'isezerano mwitangira imbere y'abantu mu kujabuka. Nuko barerura iyo sanduku bitangira imbere y'abantu. Maze Uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose. Gashyiramo ako kantu ngo ngwiki. Maze Uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose. Uri kuraba igitabo cya Yosuwa, nicyo gitabo kirimo cyane gutegwa intege n'Imana ku buzima bw'umuntu. Imana imubwira ngo uyu munsi ngomba ntangure kugukuza, shikama ushiramanga, ndi kumwe nawe. Igitabo cya Yosuwa amashapitre ya mbere nta kintu Imana ikora no gutera intege Yosuwa. Mugani ngeje kwiyumvira igituma Imana ibintu byose ikora ntivyari bikere kida kumubwira ngo ntangure kugukuza, kuko yari yahejeje kumukuza. Chapitre ya mbere, chapitre ya kabiri yari yahejeje kumukuza. Mbwa kubera ko Imana ibigarutse ko en fait Yosuwa n'umuntu ava muri generation y'abantu. Mose burya nubwo bamusuzugura akamukengera, ariko Mose bari bazi ko batangana, kuko Mose yakuriye kwa Farawo, ariko Yosuwa yakuriye mu bujaco kimwe nabo. Kenshi nivyoroshe ko umuntu yemegwa mu bantu bakuranye, parce que barakuzi, barazi intege nke zawe, barazi amakosa wakoze. Hari umuntu ashobora kwibaza yuko Yosuwa yasoye guposeda Kanani kubera yuko yaratunganye. Oya, usoma chapitre 10 Yosuwa yakoze ikosa. Imana amubwira ati muri ayo mahanga ntihagire umuntu n'umwe muzakwigira mugirana amasezerano, ntihagire n'umuntu n'umwe muzakwigira mucudika. Yosuwa yacuditse n'abasipiyoni, baramuhenda aravyemera, yakoze amakosa. He was not perfect, zose ntibyari bimeze neza. Mugabo yari umuntu azi kungene agaruka mu kibanza yavuyemo, yari azi kungene nubwo ari bitagenze neza asubira akabihektifya, asubira akabikosora, akabandanya mu murongo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Yosuwa kubera ko Imana kumubwira ngo ndi kumwe nawe sikamusiramanga, Imana ibizi yuko Yosuwa atamwemera. Dabor yari umwana hagati muri benshi. Mugabo yabaye umwizigirwa ku gihe cya Mose. Mose imisi 40 amaze ariko avuga n'Imana ahabwa amategeko. Yari munsi ku musozi amurindiriye. Abandi igihe bariko baraja kugira ya mana mu nyana, cyaki gigwa mana bubaka bakoresheje amazaba bari bafise, Yosuwa ntiyararimo. Yosuwa misosi yamari hafi ya Mose. Imana shimo cyane. Igeri Imana ubundi Aroni niwe ari kufuma birongora ko Aroni niwe yari ubwa mbere na mbere wakoranye na Mose. Kwereka Aroni atari yaciye abandanye igikogwa. Hari ba Miriam bashiki ba Mose kwereka batabandanije igikogwa. Mbwe Imana ishitora wa wundi yari hariya kucavu, wa wundi ari hariya atazwi. Mugabo misosi yama ariko araraba umusavi w'Imana, yama ariko araraba ukungena akora ibintu, ingene agendana n'Imana. Uwo ni Imana ihagurukije, yari muto ya paraporo y'abandi. Cyo gituma Imana ambwira nawe nyene agitangura ubwa mbere yari afise crise ya identité. Yarumva kubengo ntibazomwemera kuko Abisirayeli nimbara abantu bari bagoye, barabisirayeli. Ibaza abantu bagarariza Imana, babonye ivyo Imana yakoze. Mugabo Imana ikaba misozi iri mu ntambara nabo, musogeze ryari gukekeranya. Ibaza umusuma barabwira Mose ati ndakubaza ikintu kimwe, mwe n'Imana mwagiye umugambi wo kuza kutwicira mu bugarago ngo muri Egiputa ntamva zari ziri. Ibaza kubwira Imana ngo kubera ko utaduhambye muri Egiputa ukaza kuduhamba ngaha. Barabana taco batinya bagoye bagoreka amazosi. Yosuwa guhaguruka mu bantu nk'abo bitoroshe
byari ngombwa yuko Imana iteza kumutera intege ikamubwira yuko iri mu ruhande rwiwe kandi izokorana nawe. Rero Imana yamubwira ngo uyu munsi ngoma ntangure kugukuza. Today I begin to make you great, leader in the eyes of all the Israelites. They will know that I am with you just as I was with Moses. Bagiye kumenya ko ndi kumwe nawe nkuko nabaye n'umusavyi wanje Mose. Imana mbwira ati ngoma ntangure kugukuza. Ibirebe biri muntu vyadevelopye muri Yosuwa umutima wo kutagira ikintu kimwe ati nico gituma ashaka kubajana kuri chapitre 10. Genda kuri chapitre 10 Yosuwa ku murongo wa 12. Ku munsi Uhoraho yagabuye Abamori mu maboko y'Abisirayeli, Yosuwa abarira Uhoraho maze avugira imbere y'Abisirayeli ati zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu kiyaya Ayaroni. Nuko izuba rica rirahagarara n'ukwezi kuguma aho kwari kuri gushitsa aho iryo hanga rimariye kwihora abansi baho. Mbega ivyo siko vyanditswe mu gitabo ca Yashari? Mbere izuba ryagumye mu ijuru hagati riteba kurenga kumara nk'umunsi wose, kandi uwo munsi nta wigeze guhwana nawe ari mu yawutanguriye canke mu yawuherukiye. Aho Uhoraho yumvise gusaba k'umuntu, kuko Uhoraho ari we yagwaniye Abisirayeli. Hanyuma Yosuwa atabarukana n'Abisirayeli bose bagaruka aho bashagaje i Gilugari. Abo bami uko ari 5 barahunga banyegera mu isenga ry'i Makeda. Maze Yosuwa abarigwa inkuru yuko ba bami uko ari 5 bababonye aho banyegeye mu isenga ry'i Makeda. Nuko Yosuwa arababarira ati genda mutembagaze amabuye manini manini, muyugaze umuryango w'iryo senga, muheze muhashire ababarinda. Atariko mwebwe ntimuhatebe, mukurikire abansi banyu, mugende murica ab'indongorongo bo muri bo, ntimukabakundire gusubira mu bisagara vyabo. Ntimukabakundire gusubira mu bisagara vyabo. Kuko Uhoraho Imana yanyu abagabuye mu maboko yanyu. Wow. Urumva uyu mugabo amaze kumenya ko Imana mu ruhande rwiwe, umunsi umwe ariko aragwana izuba riza kurenga. Iyo aza kuba aronarigeze kubabwira ngaha, Yosuwa ntiyakunda umushusho, ntiyakunda kurya ivyaraye. Imana bivuze n'uyu munsi Imana yavuze ndabagawe mu maboko yawe, irabagawe mu maboko yawe n'uyo munsi nyene. Yosuwa abona izuba rigiye kumubera umuco, ugiye kumubera igitsitaza. Asarabwira izuba ati wazuwe hagarara aho nyene kuri Gibeyoni, mbanze ndangize kunesha abansi banje, kuko niwe mara kurenga ejo sinzi bizokurikira. Mugabo intsinzi n'uyu munsi, intsinzi sejo. Ivyo Imana amahe gukora uyu munsi sindabiprocrastira ngo ndabijane ejo, sindavyimurira ejo, n'uyu munsi nyene. Zuba hagarara, niwe muntu wenyene. Nico gituma n'uyu munsi byanditswe mu mateka, niwe muntu wenyene bariko baraharura iminsi izuba rimaze ryaka, baza gusanga hari umunsi umwe ubura. N'uyu munsi Yosuwa yahagarikije izuba afati hagarara aho nyene, hari ico ntaraheza. Wowe ubwira izuba ngo rihagarare. Uwo munsi atuvuga ko yabwiye isi ngo ihagarare, kuko si izuba rizunguruka, ni isi izunguruka. Niko uyu munsi teori tuyifise, siko bimeze. Iyumvira uyu muntu kubwira izuba, mumvirize uko gusira amanga, akabwira izuba ati hagarara aho nyene, hari ico ntaraheza gukora, baze ndangize kunesha abansi banje. Arabanesha abandi bami 5 ngo barahunga. Ntiyagwana n'umwami umwe, yagwana n'abami benshi. Kandi yateba kubika inyanya afashe inkota. Baragenda barirukanga barahunga, baza kwinyegeza ahantu. Yumva ayo makuru ntiyashoboye atoke ko bahunze ntaco, bamenye ko Imana iri mu ruhande rwacu. Yavuze tumiriza nabo nyene nta mahirwe tubaho gusura kubaho, kuko ivyo uri kurareka ngo uyu munsi bibeho ejo bizoba vyakomeye. Nico gituma hari ikintu ubundi tukivuga kuri iyo tuko turabwira abantu bijanye no kutonona ivyo Imana bahaye, tukavuga ngo ntugahere uburakigongwe ngo yero ni igikundiro cawe. Mugabo hari igihe biba ko tuba barubura kigongwe ku bansi bacu, kuko abo uri kurareka uyu munsi ngo babeho ejo ushaka kutazoba uriho, bakagira nabi abana bawe.
mu vy'Imana babwiye ngo ntihagire numwe muze mubarandure bose. Murasikira Imana ajijije Sawuli nuko Imana mubwiye ngo abamareki bose abakureho ntihagire numwe asigaza. Mugabo acagira iki? Acariziguriza aragira bimwe asigaje. Yarabwiye n'ibitungwa vyabo ntihagire na kimwe mukurayo, vyose mukureho ntihagire na kimwe gisigara. Ariko aravuga ati ibi kamwe turashaka kubikenera, izi nzahabu izi nka zimeze gutya turashaka kuzikenera, ariziguriza. Imana irabwira Samuel ati rona wa muntu wawe ivyo namubwiye si vyakoze, kuva uyu munsi ndamukuyeka amaboko kandi nironkeye uyundi. Uriko muravyumva? Kubera ko yabaye umuntu w'ikigongwe. Hari igihe bidakenerwa tugire ikigongwe abantu mugapana abansi bacu. Maze gusoma ibiri inshuro nyinshi siya mbora ahantu bavuga ngo umwasi wawe mugire ikigongwe. Umwasi wawe nta mpamvu ko mugire ikigongwe. Umuntu kuko urumva muvyumve neza, mvuze umwasi ngo ndavuga umuntu ujya arikara kugwanya ku kazi, burya siwe mwasi. Umwasi ni Satani ariko arayimutera. Satani ntumugira ikigongwe, abadayimoni ntumugira ikigongwe. N'umuntu amaze kuba umupfumu, nivuga ngo uyo yamaze kuja kurundi rugezo rundi gwaho akorana na Satani mu buryo bweruye. Uyo nta wundi gushaka gutabara umushaha wiwe atari Imana igize ubuntu. Ariko wewe cyo bituma rivuga ngo ntimugakundire ko umupfumu canke umurozi kazi agira iki abaho. Imana ivuga kuraho byose. So navuga abantu mugere kwica abantu. Abansi dufise s'abantu, abansi dufise n'abakuru n'abaganza isi yo mwiza. Twere ubara kigogwe kuri bo. Imana ishimo cyane. Twirukanga tuvuge ibintu bine byaranze Yosuwa nk'umugabisha w'ingabo. Mugabe imbere ko arakana nkunda kuri cyo kuvuga igitabo cya Yosuwa ngo since kuri chapitre 5. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Igice cya 5 somera kubera ku murongo wa 13. Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 13 aravuga ngo maze Yosuwa ari hafi y'Yeriko agize ngo arunamura amaso abona umuntu imbere yiwe yasokoye inkota ayifashe mu ntoke. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbega uruhuje ku ruhande rwacu canke ku rw'abansi bacu? Uvurije gatoye. Yosuwa aragiye atabona umuntu. He looked up and saw a man standing in front of him. Undamenye nta kintu kimwe kimuhagarara imbere. Mugabo uyu muntu araje amuhagarara imbere. Ndasenga Imana ntihagire ikintu kimwe congera gusa kuguhagarara imbere. Yosuwa nta kintu kimwe yatora ko kimuhagarara imbere. Icyo kintu caramuranga. Abonye uwo muntu ahagaze imbere yiwe kandi ngo arafise inkota mu kuboko kwiwiwe. Ariko Yosuwa gusa arakeneye kumenya. Asaramubaza uri mu ruhande rwacu canke uri mu ruhande rw'abansi bacu? Icyo cyo yinje nkeneye kumenya. Uri kumwe nanje nturi kumwe nanje? Muzi mpamvu abantu benshi bananigwa mu ntambara ntibazi abo bari kumwe nabo. Cyo sinzi wabivuze avuze ngo mana proteja apana abansi banje abagenzi banje kuko abansi banje bo ndabazi. Yosuwa nawe nuko nyene rameze. Yavuze tumbiza nkeneye kumenya ikintu kimwe. Uri mu ruhande rwacu canke nturi mu ruhande rwacu? Kuko yasiko nta kintu kimwe gishobora kumuhagarara imbere. Uri kumwe nanje nturi kumwe nanje? Ndakuri ngene na Yesu avuga ngo utari mu ruhande rwanje n'umwasi wanje. Kandi ngo utamperereye ko n'umwasi wanje. Niko ngo mari majambo utari mu ruhande rwanje n'umwasi wanje. Yesu nabaze umugabo kandi umugabo yari Yesu. Mugabo Yesu Yosuwa aramubwira atumbiriza uri mu ruhande rwanje cyane uri mu ruhande rwanje. Umvuza ku murongo wa 14. Aramwishura atekaye ariko ikinzanye ubu nuko ndi umugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Maze Yosuwa arapfukama arunama amuha icubahiro aramubaza ati mugenzi je musavyi wawe none icyo ugomba kumbarira niki? Ubundi misi yose iyo usomye muri Bibiliya ukabona ahantu umuntu yemera ko amupfukamira bamusenga uwo muntu naho yo bari umumarayika ntabari umumarayika asanzwe. Hari Yesu mu gihe cya kera yaza nk'umumarayika. Mugabo umumarayika yemera yuko upfukama. Uribuka wa wundi gihe cha Yohana yagiye kumvuga mati oya ntupfukamire jewe kuko je ndi umusavyi ndi watumwe.
umumarayika asanzwe ntiyemera kumupfukamira kumuha icubahiro, mugabo uwemera kumuha icubahiro anca mbona Yesu ko anca mbona muri kitabo cya Yesu ko yari Yesu, kuko yaciye amubwira ngo umva sini mu ruhande rwawe kandi numva sini mu bansi bawe. Mugabo muzigina avuga acavuga ngo jewe ndumugabisha w'ingabo zuhoraho. Mugabo nimba ari umugabisha w'ingabo zuhoraho, mani majambo ari mu ruhande rwa Yosuwa. Ico Yosuwa cyakora yaciye afukama hasi amuha icubahiro, aramubwira ati none ushaka nkora iki gamugenzi jewe umusavyi wawe. Iki kintu cuko abona ikintu kimuhagaze imbere kavuga mbwira menye ko ngwana canke ntagwana, mbwira menye ukunge nifata, mbwira menye uruhande uherereyemo. Uyu muntu arafise muri we ibijanye n'intambara, uri mu ruhande rwanje nti mu ruhande rwanje. Mwagiye kumva ko yatumwe n'Imana ari we mugabisha w'ingabo zohoraho, aramenye ko ati uyu ni Imana ije kubana nanje, atarafukama ayiha icubahiro. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Subira gatoya muri Luka, hano twarasonye umugabo ndagomba ko tubasha gatoya imbere ko mvuga ibintu bine byaranze ubuzima bwa Yosuwa. Luka igice cya 11 somera ku murongo 21 umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vye biba amahoro. Suramo kandi umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. His possession are safe. Umuntu w'inkomezi iyo ashoboye guteramira ivyiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Kubera ko umurongo ushaka ko muwumva, uyu bariko baravuga mu Cyongereza bavuze ngo for when a strong man lacks Satan, a strong man lacks Satan. Ni nkuko kandi bashaka kuvuga abakozi ba Satani, abakorera Satani, abari mu bwami buhanganye canke bugwanya ubwami bw'Imana, barafise ibigwanishwa kandi barazi kwene bacunga ivyabo. Nababwiye nitangura ivyo dukenera nk'abana b'abantu kugira ngo tuganze muri buno bugingo biri mu maboko y'abantu. Ivyo uyu munsi uri kurasengera hari undi atari karabisengera bifise, kandi ugiye kuraba siwe yarakwiriye kuba bifise. Uyu munsi ibikuraza amajoro utaryama, hari abandi baryama bagasinzira kubera kuba bifise. Putaso bari bakwiye kubigira, barazi bizanye n'ishimwe kumwe nikora. Satani yigeze akomera kugeza igihe Adamu yamuhaye gukomera. Nico atase meme no kuri Yesu yambwiye ati fukama ubwami ndabuguha. Iyo Yesu yihenda gapfukama ndiko ngo mani maja mu miso yari yeje kuba ishobwe, hitwofe ducunguwe. Uyu musaka ndabugurure amaso mumenye isi turimo ukunge nikora. Iyi si turimo nivyo iragaragara mugabo irongowe n'ibitagaragara. Nisiboneka mugabo ibituma ubuzima bw'abantu buba uko bumeze nibitaboneka bikogwa. Abo bariko baravuga bakomoka kuri Satani barasukungene bagarda ivyabo, arasukungene adatakaza ya position afise, arasukungene iganyenyeri yiwe ayiranforsa. Naratangaye umunsi umwe umuntu umwe arambwira ngo yari umuntu reka ndaye kuvuga iryo dini mugabo nyene basa n'abakoresha ibintu by'amajini. Hama ngo amajini yiwe aramubwira ati urya muntu mugendana afise inyenyeri kaze cyane, ati twayiravye turatinya turiko turifuza kungene twoyirekipera. Barabizi neza kugira bakomere nuko bagize abandi abanyantege. Uyaraba none kugira ngo umuntu bamushire mu kibanza kanaka cyo gutegeka suko bagikuyemo yundi ugira ngo bakayaga ishasha. Oya, Yesu ashimwe.
ajya amafaranga n'aba bafise menshi ugira ngo nayo bifyaturiye no nayavuye mu bantu. Donc ibiba ngaha muri nosi nibijyanye n'amatransfer aba, nibijyanye n'amatransaction aba. Rero aba iyo bamaze gukura ibintu ku bantu, iyo bamaze gutwara babandi bakira abana mu bwami bw'Imana batazi ibyabo, barazi kungene baca babirinda. Amaposition yabo arayagarda, barazibira impande zose. Nico gituma fise umugenzi w'umubishop yambwiye kungene bari muri Kongo yigeze kuja kwiba mu murima, yarashonje bari abana, hamabona ahantu hahiye imyembe, hahiye amatunda, hahiye imihwi, basa baragenda bagiye baca wumva ikintu kiriko kiranyagara mu vyatsi. Bagize gute babona umutwe w'insato, bariruka uko bahindukira babona insato inyuma yabo, birukanga bahinduka babona yasato inyuma yabo. Singire bagiye baseka n'umuntu w'umutama, ati tutabare. Ati mwaba muvuye he? Ati tuvuye hariya hepfo kugira iki? Twara ko turarengana. Ati ntimumbeshe, kubera iki ganzo kirikira birukako. Basa bavugisha ukuri, murakire ko ndabatabana ntimumbwiza ukuri. Oya urumva twaye dushonje, amatubona imyembe, amatubona imihwi, amatubona amatunda tuja kuyamura. Ata mwakoze amakosa, urya murima ucungishijwe igansato rikibirukaho kuko nyenewe niyo yacungishije urya murima. Abo bana bosubirayo nabo babashonje, barazwene ivyabo. Hari ikintu kimwe nakunze bari baravuga kubijanye n'ingene amalion abaho. Lion igeze ahantu icambere ibanza gukora, ibanza kudelimita territoire yayo. Nta kindi kintu cyamera kuza muri territoire yayo kuko ibikivogereye ico kintu gitereta nk'umwanzi. Muze murameme no mu mazi, iyo ipopotami bijya bivubu vyavyaye canke aho biri, ukenda ukegera ahantu hari ivyana vyayo, ubonye ibara, parce que birazi kurinda ivyavyo. Ariko twebwe abana b'Imana tuzi kurinda ivy'Imana yaduhaye. Nimbara abantu abonye basamara n'abana b'Imana, kuko bazi ngo vyapfuye kuba ntivyapfuye kuba. Abo kwa Satani barabizi neza yuko ikintu ntigipfa kuba gutyo nyene, ikintu cyose kiba gifise impamvu yagitumye kiba. Nimba uyu munsi ubayeho neza ari cyatumye ubaho neza, nimba umunsi ubayeho nabi hari gituma ubaho nabi. Nimba uyu munsi mu muryango wiwawe hari ibintu bitagenda, hari gituma bitagenda. Ntabwo umuntu Imana yaremye kugira ngo aze kugoregwa hano mwinosi. Ntabwo ushaka kuvuka ukenye mugabo Imana yakuremeye kupfa ukenye canke kubaho ubuzima bwo kwama ukenye igihe cyose. Yosuwa ntiyarasanzwe ari umurongozi mugabo yaragwanya atsinda araba umurongozi akomeye. N'uyu munsi turiko turamuvuga. Imana ishimo cyane. Rero umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa arazi kurinda urugo rwiwe n'amaposition yiwe. Umviza ku murongo wa 22 ari no urukino ruca ruhindukira. Ariko umurusha inkomezi iyo aramutse amuteye, iyo umurusha inkomezi aramutse nge gatoya, amahoro dukeneye mu ngo zacu hari ahantu arindiwe. Mumbabare Yesu yari yatanze. Yesu aravuze ngo amahoro yanje sinabagabira nkuko abisi bagaba, amahoro yanje, my own peace. Araba ngo mine peace ndayabahaye. Mugabo kubera kutagira amahoro, hari uyarinze. Yesu we yari yatanze, we yaraje arayiba hamaragi ahari ararinzwe. Umugisha wifadika wawe kubera kukorera Imana, kubera iki wakijijwe mugabo biguma biri hahandi. Umugisha wawe hari aho urindiwe. Niki bariko baravuga, hari wabizigamye, hari wabicunze akoresha ibigwanishwa bikomeye. Mugavuze ngo until someone even stronger. Ariko iyo umurusha inkomezi aramutse amuteye, uyu munsi ashaka kuvuga kino kintu. Yosuwa yamenye neza yuko ivyiwe biri mu banyakanani, ivyo biri mu gihugu cy'Ikanani, igihugu Imana basize amata n'ubuki kiri Kanani, igihugu kirimo ibisagara vizi kiri Kanani, igihugu kirimo ibinogo birimo amazi batigeze basirayo biri Kanani. Ivyiza vyose bari barabwiwe vyari Kanani, kugeza aho bakomeye baragenda barabatera. Ni naco Yesu ariko aravuga. Ndibira ko Yesu ariko avuga ano majambo yariko afezarije ku vyabaye kuri Yosuwa. Until someone even stronger.
kira cyabone sundi muntu w'inkomezi bisubiye ngo kimutari kurabona mu buzima bw'iwawe kugira ukibone biragusaba kugira inkomezi kuruta ugifise. Numva ameni meze neza muri kiro kibanza. Mbare umuneri wandi yawe biragusaba kugira inkomezi kuruta ubifise. Imana ishimo cyane. Ndabwira nta kizo nkomezi aho ziva. Birasa kugira inkomezi. Kuko nutagira izo nkomezi ngugenda umugwanye umuneze ntuzokwigera wegukira ivyo afise. Kuva uyu munsi nkene abantu muri kiro kibanza bati Imana aho byakabereye ni kera ndanse kwaba misi twamatuko turasubira inyuma mu muryango nta numwe yigera aduga nta numwe yigera ashika mu bikomeye nta numwe araba reference nimba tawabonese bwirizwa gukomera kugeza aho harunda hageze. Mbabwira ikintu kimwe muri kimwe twigira kuri Yosuwa yari umuntu afise objectif mu buzima yari umuntu afise mission mu buzima bwiwiwe. Hari kintu batino nabwiwe ko ndabashikana ikanani mbwe mbere ko bashika ikanani umva ko bamanza guca Yeriko bamanza guca kuri Yorodani yagiye ahura n'ibintu bitandukanye umva ati mission yanje no kugera ikanani nasubitswe ko nzohura na Yorodani yuzuye umusi Yorodani baza kujabuka birivuga ngo gwari guzuye to mwani majambo si coincidence yabaye ngo vyaciyemo kwere ngo yanango biragenda neza birivuga ngo Yorodani bari guzuye bari guzuye bisivuga ngo nta chance bari bafise kujabuka. Mwakino shabaye n'igiki avuga ati abahereza ibikoresho rw'isezerano n'abari mwebwe mubanza imbere ngo bagikandagiza ikirenge mu Yorodani. Yorodani yamenya ati babantu ntibadutinya. Yorodani yamenya ngo babantu barazi ico bashaka. Mbabwira ikintu kimwe Satani amenye ko uzi icyo ushaka mu buzima bw'iwawe. Abapfumu amenye ko uzi icyo ushaka mu buzima bw'iwawe. Nutamenye icyo ushaka nta kimwe uzokwigera ubwira mu buzima bw'iwawe. Narabwiye umugabo w'umusirikare yabwiye umwana we ngo if you don't fight for what you want don't cry for what you lose. Nutagwanira ivyo ukeneye ntusorire ni wabitakaza menye icyo ukeneye hamukigwanire bagikandagiza ikirenge. Iyo baza kuba bandatera aba Yorodani ruzuye kandi Imana avuze ko tujabuka ngira mugabo suye umunsi reka turindere umanze rugabanuke ntibare gupfa bajabutse. Hari amahigwe aza ku buzima bw'iwawe iyo uyaciye ku ruhande iyo uyatakaje utazokongera gusura kuyabona garuka ubwira kandi. Muri ko muranyumva bagikandagiza ikirenge bivuga ngo Yorodani ugwa ariko ruraza rumanuka ruca ruhagarara ngo baca barengana nk'abantu baca ahantu hari isi yumye mugabo kugira ngo ntibaze bavuge ngo baciye ahandi hantu kugira ngo ntibaze umve ba questioning bibazo kubijana na success yabo. Yosuwa ari umuntu adasanzwe atatora y'amabuye 12 ayo yajanye kugira ngo aziyame ari cibutso kubaciye muri Yorodani. Hallelujah hallelujah. Muriko muranyumva yamenye ukungene abikora. Uyu musi tugiye kwinjira mu nzu ufise ivyaje turamutera ico ni ca mbere turamunesha ico ni ca kabiri turamuboha ico ni ca gatatu. Mufise ne Yosuwa yavuze kuri bami batanu bari bahunze ati mugende hajya bahungiyeyo umva bahungiye masenga ati muhazibizibuye binini muce muhashira abantu bo kuharinda mwani majambo ntagenda na kamega sohoka. Wow. Yosuwa navuga ati umviriza ntahari abami ntagenda no bavanaye mwe mugume ngaha niba tasaba ko tubafata bari kigwayo n'inzara mugabo mwe muzibiri ntagenda na kamega kavamo. Iyo bariko baravuga abaposeda amaposiso yabo ariko ikintu bavuga ko bavuga ngo bagomera imigezi yabo ntidonye. Bagomera imigezi yabo ntidonye niko ngo mani majambo barazibira imigezi yabo y'imigisha kurya tanakamwe kavamo. Baragomera ivyabo bahaye kurya tanakimwe kivamo. Mani majambo barazibira barazi gusekuriza kuryo atakintu na kimwe cabagenewe kigira uko kibavamo. Numva meni yanyu muri kiro kibanza muyani majambo n'abantu badashobora kureka ngo ikintu na gitoya ngo kife kugenda gutyo nyene ntibapfa guheba. Imana ishimo cyane ntibapfa guheba. Abariko barandika mwandika ibintu bine bikurikira hanyuma kwegereze kurangiza. Mugaheze umurongo wa 22 ariko umurusha inkomezi yaramutse amuteye akamunesha
amwaka ivyo agwanisha vyose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akabigaba. Akanyaga ibintu vyiwe akagira iki? Anyaga ibintu vyiwe akagira iki? Anyaga ibintu vyiwe akagira iki? Akabigaba. Tubwiza kumunyaga hama tugira iki? Tubigabe. Umva meni yanyemezereza muri cyo kibanza. Icambere cyaranze Yosuwa, ndavuga ibintu bine, ubundi ni byinshi mugabo nabashire ku ruhande bine. Icambere, Yosuwa yaranzwe no gushira amanga. Gushira amanga, bonus. Muri buno bugingo nutashira amanga, mbabwire tuko turi ibintu bya entrepreneuria, niyo umuntu agiye kudandaza mugabo atari sure yo kubaza kumugurira, mu kuvuga akaguma harimo gukekeranya, uyo muntu ntibamushorera. Ugiye ugatangura kugigimiza kubera ko bapasisha abantu ama interview, arashobora kuba ari umuntu umujeni yavyize yabibana yabinyoye akabimena. Ngo batoke kubitora ni kimwe mugabo ivyo dukene ntibiza biri mu mpapuro gusa, turakene ko umuntu ngene avuga, tukene kubona karaktere y'umuntu hama agaca gushira muri interview kugira ngo barabe kushira amanga. Hanigi bakubaza kibazo abakoresha ama interview murabizi ati wibaza yuko kucuri no kuvyushoboye two guhemba amafaranga ngahe. Iyo uvuze makeya ntibaguha akazi. Kwa batuye umuntu uravyumva ni n'umushonje. Ntidukeneye abashonje muri etaje ni kugira ngo ushobore kwitoza nk'umukuru w'igihugu. Hari amafaranga uteza kuba office ku buryo utazoza kwiba igihugu. Ntibashira y'umukene. Mushomba ko muri buno buzima ntibutorera mediocrité, ntibutorera faiblesse, ntibutorera na gatoya faiblesse. Bakakubaza ushaka ko tuguhemba ngahe. Benshi babizi bavuga ati genda baravye ntimworonka amafaranga mu mpemba. Mugabo kubera ko nkeneye gufasha society yanyu kugira ngo itere imbere, mwe musora bivyo ndiko ndakora hanyuma. Benshi bacibwenge niko baca bishura. Ndabiravye je naho mu mpama jana 2 yoba nkwi. Usanga iyo poste bashaka gutanga ko 2 million uri kusaba desi. Nisho bakene kuri ako ushize amanga. Numva amenye yanyu muri kino kibanza. Turi kumwe. Muri buno ikimukimenye nimutashira amanga muri buno bukimwana majambo mumenye ubwa mbere na mbere Imana yanyu. Ico ni cyambere. Imana yawe ninde niki ishoboye iki? Menye Imana yawe ubwa mbere na mbere. Vuga ngo abazi Imana yawe shatakova. Abazi Imana yawe. N'abandi bakomera muri buno bugingo nabazi Imana yawe. Yosuwa murasi tuma atakina kibo cyamutera ubwoba yarazi Imana iri mu ruhande rwiwe. Icyatuma hagarika izuba yarazi Imana iri mu ruhande rwe. Nico yamubwiye yaramubwiye ati nta kintu kimwe kizogwa aho uzokandagiza ibirenge hose abantu bazocaba yarabizi Imana yamubwiye kandi yazi ko iyi Imana itivuziteza kugikora. Barezo umuntu arimo ati urazi Imana yawe. Sura kandi mumbarize kino kibazo kandi akwishuri uti Imana yawe yitande. Uyitangwa iki? Imana yanje ni Imana uyita gute? Abantu bose bagereye nayo barafise amazina bagize. Ubajije Aburahamu arakubwira ati jewe Imana ni El Shaddai, ni Imana ishoboye vyose. Ubajije Gideyoni arakubwira ati Imana ni Imana amahoro yanje, kuko arazi kungene yashoboye guha igihugu imore imyaka 40. Imana yawe itangwa iki? Mbarizo umunene ati Imana yawe itangwa iki? Hari abatari ko barishura mwishure uti Imana yawe itangwa iki? Abo namazina bayise twese maka twite El Shaddai. Raba kungene yabanye nawe. Harusho bati Imana yanje ni gihozo. Bitewe n'ivyo baciyemwo ikabaho. Numva amene yanyu muri cyo kibanza. Habati no Imana yanje. Hallelujah. Imana afsingena yita. N'umunyenkomezi wanje, n'umugisha wanje. Imana ayita gute? Uwo munene wazawa Imana yita gute? Abazi Imana yabo nibo bakomera muri buno bugingo. Daniel yarayize. Cyo cyatumye adasubira inyuma imbere ya kijya kinogo cyarimo intambwe. Nige bamesaka babaza kinone iyo Mana yanyu irashobora kubakiza amaboko yanje. Bavuze ati iyo Mana we ntayuzi uyitondere. Irabishoboye cyane kudukiza amaboko yawe. Ariko nayitodukiza kugira isuvere ikora inzigomvye idufukama. Bari bafise gushira amanga. Abazi Imana yabo bashize amanga.
bw'iyo muntu ari bati shiramanga, shiramanga, shiramanga. Haleluya. Abazi Imana yabashize amanga. Burize imvura ikiragwa, hari urubura niharengana, abazi Imana yabo barazi neza yuko hari inzira Imana ikubikira uzocamo, kandi iyo nzira ikaba izajenike, nta wundi muntu azoyicamo kiretse wewe gusa. Ibigeragezo ni byinshi. Yaravuze ngo iyo bigiye kubarengera nzobacira icanzo. Muva mbere ya muri kino kibanza mwene mazambo ntibazomenya ingene byagenze, ariko uzobicamo urengane. Bazogusanga dorotse kote. Nuva mbere ya muri kino kibanza abazi Imana yabo bashirama. Yosuwa ikintu cya mbere cyari kigize ubuzima bwiwe gushira amanga. Dabora ari muri societe batamwemera, ari muri societe agwa ariko amukritika bamurabira muri retroviseur, ari muri societe bakuma bavyumva bambwira ati wewe wo kwa Nuni, wewe womazi wewe ni wowe uzobishobora ivyananiye Mose, yakuriye kwa Farao, yabonanye n'Imana, yavuganye nawe, wewe wame wibuka ko wamusubiriye. Yari muri societe itamwemera. Mugabo namariko navuga ntacyo bitwaye ko abantu batakwemera, batume bakwemera bemeze. Yohana wa 5:5 irukanga. Yohana wa 5:5 brashe sakatova. Haleluya. Hey, ikivyawe ni Imana cyose, ikivyawe ni Imana cyose. Ndabibutse ko mu bavyawe n'umugore bose nta numwe aruta Yohana umubatizi. Na Yosuwa turiko turavuga birimbira ngo ntaruta Yohana umubatizi, ngo ari ku muto mu bwami bw'Imana, umuto mu bwami bw'Imana araruta Yohana umubatizi. Naho turiko turavuga ibijyanye na Yosuwa, wewe urarenze kuba Yosuwa. Naho twavuga Salomo, wewe urarenze Salomo. Naho twavuga Dawidi n'uwo mu isezerano rya kera, wewe urarenze Dawidi. Naho tuvuga ba Eliya, ubisa ba Elisa n'abandi, abo bose turabaruta. Somera kuko icavyawe n'Imana cyose. Ngo iki? Icavyawe n'Imana cyose. Ngo iki? Icavyawe n'Imana cyose. Hari abavyawe n'Imana muri kino kibanza. Numva meni yabo hano. Hari abavyawe n'Imana muri kino kibanza. Numva meni yabo. Hari amakuru avugwa ku bavyawe n'Imana. Bavuze ngo ku bavyawe n'Imana bose, kuko icavyawe n'Imana cyose kigira iki? Kinesha wavyawe n'Imana. Bavuze isi bariko bavuga uyiganza, bariko baravuga ibikorerayo, bariko bavuga mwe baba mu ijuru rya kabiri bakorerayo, abakuru abahambaye. Bavuze ngo ikivyawe n'Imana cyose, agasangwa waravyawe n'Imana. Birivuze ngo unesha isi, ushoboye kunesha Satane, unesha abadahimoni, ushoboye kunesha ikintu cyose. Ikivyawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, nukwizera kwacu. This is the victory that has overcome the world, our faith. Ikinesha isi ni iki? Ukwizera kwawe. Iyo umuntu yizera ashize amanga. Iyo umuntu yizeye, muganga aramubwira ati dusanga ufise cancer. Ngabe yo yizeye ashize amanga, aramubwira ati mbwa ivyo wabonye sivyo, ni kinyoma. Atoya twapime kandi twasubiyemo, cancer twayibonye. Kubera kukwizera kuri muri we. Ati yo nivyo, rero ndayifise. Yo naho wifise bimbwira ngo mishago yo bisigura ngo ashaka gukira. Numva amene yameze neza. Rega birashobora kuba bihari, simvuze ngo kwizera kuniya yuko bidahari. Muga kuba bihari ntaco bitugira. Birivuga gute? Gena muri Psalm Zaburi ya 91 uhere ku murongo wa 4. Zaburi 91 aravuga ngo izokubundikira mu moya yayo. Ngo iki?
izokubundikira mu moya yayo. naho bakubwiye ko ufise kanseri hari ikindi kintu ubwirizwa kumenya agasanga waravyawe n'Imana. Izokubundikira mu moya yayo. Ndakubaza, ubundikiriwe n'Imana ni igihe cyo gutera ubwoba? Talk to me. Izokubundikira mu moya yayo. Ikibazo abantu bagira ubwoba ni ko batazi ko babundikiriwe. Umviriza. Izokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Komeza. Ukuri kwayo ni nkinzo n'icuma cyo kwikingiriza. Ukuri kwayo. Ico keneye umunsi kumenya n'ukuri. Ukuri ninde? Ukuri ni Kristo, nurondera ibindi. Para bati nta kindi nkeneye kumenya kuri mwebwe. Nkeneye kumenya Kristo yapfuye akazo. Nta kindi nkeneye kumenya ko guza Kristo ari muri mwebwe. Do not be afraid of the terror of the night and the arrow that flies in the day. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mwijoro. Ngo iki? Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mwijoro. Ngo iki? Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mwijoro canke n'umwambi urashwe ku murango. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mwijoro. Nivyo kirateye ubwoba kandi kije mwijoro. Ariko wewe nikizokwiya kigutinyisha kubera ko ukuri kwa ni nkinzo yawe. Kristo muri wewe ni nkinzo yawe. Umva meni ya muri kibanza. Bavuze ngo ukuri ni nkinzo. Cyamura Paul ariko aravuga ngo mwabire inkinzo y'ukwizera. Ufise ukwizera ni nkinzo. Imyami ije puf. Bagutere puf. Ni nkinzo nibigushikira. Komeza kumviriza. Canke nikiza kigendegendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Sets. Abantu igihumbi bazohindikirana iruhande yawe. Nego uzoyibona bariko barahindikirana. Niyo myambi uzoyibona iri kiraza. Mugabo hani ikintu je shaka umenya nuko these evils will not touch you. Ivyo vyose bibi biza bikugana ntibizogukorako, ntibizogushikira. Ntibizogukwaruza. Ico bariko baravuga nga. Yosuwa yarafise gushira amanga. He was bold. Kubera kwizera yarafise. Icya kabiri, Yosuwa yarafise. Yosuwa yari umuntu yuzuye umwete, ishaka, zele. Izo nagaruka ko baragisangiye na Caleb narakivuze dimanche eze. Icya gatatu Yosuwa yarafise. Yosuwa yari umuntu yari yeguriye Imana. Iki naco ni ikintu gikomeye gose nk'ubushobozi bugushoboza guposida amaposisi wawe. He was uncompromisingly consecrate to God. Yari yihaye Imana wese atakompromirimo. Yari yeguriye Imana wese. Iki cyaje kimutuma akora icaka nico ngiye kurangiriza ko nta decision nimwe Yosuwa yigera afata atabanje gusiguza Imana. Urakeneye guposida amaposisi yawe. Urakeneye gushira amanga. Ibi biva kumenya Imana iri mu ruhande rwawe. Icya kabiri, urakeneye ishaka n'umwete. Kuko ivyo Imana ikubwira vyose atamwete atashaka ugira vyose uzobitakaza. Mugabo ni bande bavye gukira nabazi kubandana. Ni bande bavye gukira nabazi kugwana. Ni bande bavye gukira ni babandi bagenda bagatera ya mahanga ndwi bakayaterera kure hama bakegukira ivyabo. Yari umuntu ari kuhaje afise umwete. Icya gatatu, yari umuntu yari yeguriye Imana. Yakurikira Imana muri vyose. Mu manyanga abandi baba barimwo Yosuwa ntarimwo. Nigihe Mose avuga ati umviriza abavuga ko ari Imana yabakuye muri Egiputa baje kuri ruhande. Yosuwa ntiyigeze. Yosuwa yari ruhande ya Mose. Yari umuntu yari yeguriye Imana. Kuyegurira Imana bikugira umunyenkomezi muri buno bugingo. Kuba inyegu y'Imana bikugira ubudasanzwe muri buno bugingo. Kuko ninde Imana ikoresha nabo Imana yashize mu mutana wayo nk'umwami ikabasongora hamwe ikabarasa. Icya kane, nta kintu kimwe yakora atabanje guhanuza Imana. Ufite mani majambo hano barako batubwira kurongorwa na mpwemu yera. Misizano ryacu ni kurongorwa na mpwemu yera, gusiguza mpwemu yera. Namatiko ndababwira mpwemu yera n'umuhanuzi wacu. Si umuhanuzi mu buryo bwa profesi, no. N'umukonseye wawe. Arafise inama
ashobora kukubwira abantu badashobora kukubwira. Mukonsulte. Yosuwa ahantu honyine yagize erreur, n'ahantu yibagiye kubaza Imana. Abonye abantu, kuko nabonye n'igituma bakoze ayo manyanga, bari babonye ko batamushobora. Yosuwa yaratewe, muze musome neza igitabo cya Yosuwa. Ni igitabo cy'intambara gusa. Aho nzorangiriza kwa Mungu, nzobabwira ukungene iyo umaze kugera aha hantu nka Yosuwa, uca mu kibanza aho utangura kubwira iki, kugaburira abandi amashamvu. Wow. Ibi vyose wavuye kuri no etape, uca mu kibanza aho umviriza usigara uhibikogwa abandi, utuma abandi. Yosuwa niwe yagabuye amashamvu, bati iyi shamvu abadani nimutware ngaha. Abandi bakaza twe nitwaronse, ntimwaronse. Atoke harahasigaye nimuhatware. Mumaza kwirota vageze kuri Caleb, higeze amuha kandi ntahasigaye. Ahari hasigaye harakiri occupé. Mga Caleb kora ko nyine afise umutima nk'uwa Yosuwa. Arimwe tumviriza hampe. Heburoni yimpe. Ati no hari ibigatanya y'abanaki Araba niho aba. Ati byo naco bimbari. Wowe nimba uhama nta kizobuza k'Imana ibana nande. Give me my mountain. Wibuke ivyo Mose nari naramukoreye kandi nawe twari turi kumwe. Yesu aravuga ati nivyo ndahaguhaye, genda uhatere hama uhatware. Aratera hambere arahatwara, mwakomera akeneye kwagura. Nawe acakora nka Yosuwa. Atarabaza abantu atumviriza ahantu hasigaye uza kuhatera kanesha, haca habagwiwe kanje ndamuha n'umukobwa wanje uwitwa Otineyeli. Acaragenda arahatera, arahegukira, haca hacikagwiwe. Donc hari ahantu ugera ukaronka ivyi wawe, hamaze kuronka ivyi wawe hakagira n'undi rugezo rundi utangura kugira iki, kugaburira abandi ivyabo. Hari abantu bari kubwo buntu, hari abantu bari kubwo buntu ukene kwegukira ivyawe, ugenda bafise ayo mashamvu akakubwira ati genda urundi ndabuguhaye. Kandi ko nyine bivuze bikagenda gutyo nyene, ibyo nzobivuga ko wa Mungu. Ariko naho hantu Imana idushaka, aho tuba aba distributeur agréé bimigisha n'imihezagiro y'Imana hano mu inose. Aho umuntu wese ariko asega ati Imana nkeneye gutera imbere, Imana imubwira tumviriza genda urondere muri siege. Hari umumama yitwa n'umupapa yitwa nde? Ati woni wamubona uzoburonse ico wansavye. Wow. Muri buka Eliya abwira Elisa tumviriza, ukabona ngiye nutabona ngiye ntuzakuronka ico wasavye, niwabona ngiye uze kumenya ko ico wansavye ugihawe. Wow. Hari abantu batagenda babitwaye mu ijuru, babisigana. Turi ba Eliya bo gusigira ama generation azoza inyuma yacu heritage Imana duhaye. Amashimesh ku mwami w'abami.